Eri Ndayishimiye birashoboka ko nawe yoba yishwe n'iperereza nyine, ariko ngaha ntitwemeza kuko nta makuru ntabanduka dufise y'ababa barakoze iryo bara. Ari nayo mpamvu nkuko twama tubikora dusaba inzego zibijejwe, igipolisi, parke, ubutungane ko bokora ibishoboka byose maze abagandaguye Elia Ndayishimiye bakamenyekana, ico bamuhoye naco nyene kikamenyekana. Elia makuru dufise nuko ari umunywanyi wa CNDD-FDD kuva kera, nuko kandi yagiye arakoreshwa mu bwicanyi butandukanye, aho bikoreshejwe hamwe n'iperereza handi akabikoreshwa n'abamuha amafaranga. Mu mwaka wa 2004 Elia Ndayishimiye yaragiriye icaha cyo kugandagura umudandaza yitwa Paul wo ku mugwa mukuru wa komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Ico gihe yaciye acibwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose. Mbere abajyango b'umuhisi Paul bavuga ko bo bari bazi ko Elia agipfunzwe, ariko siko biri. Elia yarakuwe mu mpimba ahabwa akazi mu iperereza. Amakuru dufise yari muri bajya bita inderetsi, akaba yakorana na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka, asanzwe nawe avugwa mu mabi atagira uko angana. Uyu rero Elia Ndayishimiye murumva ko imperuka kuba yo kwicwa nkuko nawe yagiye arakoreshwa mu bwicanyi.